Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru n'ubundi tugiye kugaruka kuyarabana n'igisata ca politike. N'amakuru tuza kubabwiramwo vyinshi bigiye bitandukanye benshi batari bazi. Ese ni bande boba bari bwinjizwe ibohero rikuru rya Mpimba canke se bakoherezwa mu yandi mabohero atandukanye mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi muri iyi minsi mu gihe ca vuba? Ntivyoba bitangaje cane mwumvise ngo uyu canke uriya baramutwaye, atwawe n'inzego z'umutekano, abapolisi canke se abakozi b'iperereza. Iyinyurana mu mugambwe CNDD-FDD irakomeje cane, ndetse ngo baba bahinduye ingene bateguyemwo kuburabuza ibikorwa vya Perezida Ndayishimiye. Kuva mu mpera y'indwi iheze hari ubwoba bwinshi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu babwirwa ko hariho abaroberi ba Red Tabara binjiye mu kibira muri iyo komine. Amakuru dukura mu basirikare mu ntara ya Cibitoke avuga ko General de Brigade Dominique Nyamugaruka nawe nyene yabwiye amakuru nk'aya abasirikare mu ikambi ya Cibitoke mu mpera y'indwi iheze, ariko igitangazwa abanyagihugu nuko abo baroberi ngo batariko baragwanywa nk'uko vyahora bigenda iyo havuzwe abaroberi muri komine Musigati. Ni vyinshi tuza kubabwira muri ano makuru. Muraza kumvirizamwo ivy'urupfu rw'imbonerakure yishwe iriko irakizura. Muraza kandi kumvirizamwo ingene hari amasoko amwe avuga ko kuri ibi birabana n'ivya Red Tabara, iki gitero cayo muri komine Musigati ushobora kuba ari umutego bamwe bivugwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza baba bariko baratega Perezida Varisito Ndayishimiye. Benshi mwarumvise imigenderaniro ya Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'umuyobozi w'uyu mugwi witwaje ibigwanisho ubarizwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, cane cane ukunda no kuba uri mw'ishamba rya Kibira. Nivyo tugiye kugaruka ko, gusa mbibutse ko umwanya n'umwanya mushobora kumva ngo uyu canke se uriya nawe yinjijwe imodoka azanwe n'abapolisi canke se abakozi b'iperereza mu Mpimba canke se mu rindi bohero ryose ibarizwa mu gihugu c'u Burundi, ariko ricungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafite ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangizwa n'amakuru bagenzi bawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mwakaze mwidonido yano makuru. Turi kwigerekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'2023. No munsi abarundi bizihiza ukwikukira kwabo. Kuri ubu rero hari amakuru avuga ko hari intambara ziriko zirarwanwa mu gacerere gakomeye cane. Benshi mu minsi iheze barumvise ivya Ziranotse, umurwizatunga akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyiwe n'ihinguriro ryiwe Fomire rimwe ryifashishwa cane mu guhangana kw'impande zibiri ziri mu mugambwe uri ku butegetsi, ndetse harimwo urwa Reveriyano Ndikuriyo n'urw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Mbere bamwe bakanavuga ko atabwo babafise, bakavuga ko Reveriyano Ndikuriyo yoba ari ku ruhande rumwe na Alain Guillaume Bunyoni. Mu gihe ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza caranzwe n'amabi menshi yarimo kwica, kunyuruza abantu bakaburwa irengero kw'ayo mafaranga y'igihugu, kwigarurira ibice bitari bito vy'ubutunzi bw'igihugu nk'uko vyagiye bigaragara. Perezida Ndayishimiye ariko aranagerageza kunigana n'abarwizatunga bakomeye cane, mbere n'abandi batandukanye bari mu mugambwe wiwe uri ku butegetsi CNDD-FDD biyemeje guhangana nawe. Nk'uko natanguye mbibabwira, kuva mu mpera y'indwi iheze hari ubwoba bwinshi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu babwirwa ko hariho abaroberi ba Red Tabara binjiye mu kibira muri iyo komine. Amakuru ava mu basirikare mu ntara ya Cibitoke akavuga ko na General de Brigade Dominique Nyamugaruka nawe yabwiye amakuru nk'ayo abasirikare mu ikambi ya Cibitoke mu mpera y'indwi iheze.
Aba baroberi bamwe bavuga ko hari igisoda ca leta ngo ni Red Tabara. Twebwe natwe twari tumenyeye iyo haje abaroberi haca haza igisoda kikabarwanya. Ikindi aho usanga hariho abagira bafatwe barenganywa bagirizwa kubanyegeza nk'uko vyagenze mu misi iheze, ibi akaba ari ivyatangajwe n'umunyagihugu umwe wo muri komine Musigati. Hari imbonerakure yishwe kw'igenekerezo ya 28 Ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023, akaba yitwa Wilson Hamenyimana, yarishwe n'abapolisi. Iyi ni imbonerakure nyene irakomereka. Amakuru ava muri komine Musigati akavuga ko mu gihe abapolisi bariko baratembera baraba uko umutekano wifashe, bahuye n'imbonerakure ziriko zirakizura, maze abapolisi bakeka ko babonye abaroberi baca bararasa. Uko niko Wilson Hamenyimana yahasize ubuzima. Ivyo vyabereye ku mutumba wa Kayange. Umunyagihugu w'Imusigati nawe yadusangije amakuru afise ku barashe iyo mbonerakure, yagize ati: amakuru mfise nuko ya mbonerakure yarashwe n'umupolisi yitwa Irakoze Eric asanzwe akorera kuri komisariya ya Musigati. Uyu mupolisi yari mu murwi warimwo abapolisi n'abasivile bambaye umwambaro w'igipolisi. Muri abo basivile harimwo umukuru w'imbonerakure yitwa Nzisabira hamwe n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano yitwa Joriji. Kandi abo bose bari bambaye impuzu z'igipolisi kandi ari abasivile. Ngize imbonerakure zarashwe zo zari mu wundi murwi uri ukwawo, ntabwo zari kumwe n'abapolisi. Ngaha rero umuntu aciye yibaza akabazo, imbonerakure zaduka zikizura zitavugaye n'abajejwe umutekano, mbega imbonerakure yishwe muri ubwo buryo igihugu kiraheza kigafasha iki umuryango wayo? Mu gihe umurundi apfuye ariko arakora ibikorwa vy'umutekano w'igihugu, yategerezwa gufatwa nk'uko igihugu gifata umusirikare canke umupolisi apfiriye igihugu. Bamwe bakavuga ko uyu woba ari umutego kuri Perezida Varisito Ndayishimiye. Amwe mu masoko yo mw'iperereza avuga ko ibivuga nk'igitero ca Red Tabara muri komine Musigati ushobora kuba ari umutego kuri Perezida Varisito Ndayishimiye. Ayo masoko akeka ko akarwi kabitwa bari mw'iragi rya Nkurunziza boba bariko barashaka kumvisha Perezida Ndayishimiye ko abangamiwe mu vy'umutekano, ko bimwe mu bihugu vyamuhenze ko inzara iriko arafata yo guhana bamwe muri bo ari uguhemukira igihugu. Isoko rikavuga ko ivyo bita igitero bashobora kubikoresha kugira basubire kwica no kunyuruza batavuga rumwe n'ubutegetsi ku bwinshi. Ese ibintu biriko birabera muri komine Musigati birakwiye gutomorwa neza ivyo ari vyo? Ico kiroberi gitera ntihagire uwuja kukirwanya ni inyabaki? Ibi akaba ari bitangazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Muraza kumviza n'andi makuru menshi tukiriko turondera umuco wayo, turaza kuyabashikiriza. Naho kandi hari ku mugoroba w'igenekerezo ya 29 Ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2019, aho Chanel yavuye aho yiga mu mwaka wa kabiri wa kaminuza Ngozi, arataha aho yaba muri quartier Kinyami ya mbere mu gisagara ca Ngozi. Yagiye ajanye n'abandi banyeshure babiri, uwitwa Pacifique be n'uwitwa Vianney. Bano banyeshure baramuherekeje gushika aho yaba, bamarana akanya nawe arabaherekeza basubiye inyuma. Kuva ubwo Chanel ntiyigeze asubira kuboneka. Vianney yavuze ko Chanel yabaherekeje ariko bageza hagati mu nzira. Vianney arabasezera maze Chanel abandanya na Pacifique. Uyu Pacifique we yavuze ko Chanel Nkunzimana yamuherekeje kugeza ku rugo aho yataha. Bariko barasezerana, Chanel ngo aca yitaba telefone y'uwamuhamagaye ngo basangire. Pacifique niwe yabaye uwa nyuma yabonye Chanel Nkunzimana. Uwo yaramuhamagaye ngo basangire ntiyigeze amenyekana. Narirya Chanel Nkunzimana yari umukizwa atanywa inzoga. Bukeye ngo hari uwabwiye umuryango wa Chanel Nkunzimana ko uwo mugoroba yabonye imodoka voiture Toyota Probox yariko ifata ibarabara rya Ngozi Gitega ije irimwo umuntu yaboneka ko yakubiswe aremvye. Abari muri iyo modoka barimwo bambaye impuzu z'igipolisi, baboneka ko bagira bate uwo muntu mu muserege.
wa muntu yari yemeza ko yegereye iyo modoka aca abaza ati uyu muntu kumengo haragwaye cyane, nabo bamwishuye ngo iki ni igisuma twafashe, ntibabaye bakimuta mu muserege ahubwo baciye batsa imodoka babandanya irya Gitega, ariko uwatanze aya makuru yarahinduye mu nyuma avuga ko atavyo yigeze kandi atavyo yabonye. Hariho n'abandi bari babwiye umuryango ko bafise ivyo babonye bazosura, ariko bose mu nyuma baranse kuvuga. Chanel yari yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ku mutumba Gishubi wa zone ya Rusera muri komine n'intara ya Muramvya. Se yari umusirikare yagandaguriwe mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane. Imyaka mike cane nyuma Chanel yabuze nyina, n'umwana yakuranye umubabaro wo kubura abavyeyi akiri muto cane, ariko hagira amahirwe aronka umuryango umukunda wamureze. Chanel Nkunzimana yari umwana atekereza kandi w'umwete, amashuri yaramukundiye kandi yari umunyeshuri w'umunyabwenge. Muri kaminuza y'Ingozi yiga mu gisata c'ubuvuzi. Abanyeshuri baronse amanota menshi muri ico gisata barakunda ngo kuronka amahirwe yo kubandaniriza ivyigwa vyabo mu gihugu c'Ubutaliyano. Hakaba hari n'abibaza ko abanyuruje Chanel boba barabikoreshejwe n'isheri kubera babona afise ayo mahirwe. Igitangaza benshi rero n'ingene ubutegetsi ngo butakurikiranye iki kibazo. Inzego z'umutekano n'ubutungane ntawe bwakurikiranye kunyuruzwa rya Chanel Nkunzimana nk'uko vyagenda ku bandi benshi banyurujwe muri iyo myaka. Nta matohoza nyezina yakozwe ku vyashikiye Chanel Nkunzimana. Intara ya Ngozi muri ico gihe yagira iya kabiri mu gihugu mu bijanye no kunyuruza abantu, yakurikiye igisagara ca Bujumbura. Muri ico gihe umukuru w'iperereza Ingozi yari Salvatore Horihoze yaheruka gusubirira Venant Miburo yari yarakoze ibara muri iyo ntara. Ipolisi muri iyo ntara cari kirongowe na Colonel Edouard Mukoko. Abo bategetsi nabo ngo bakaba bakwiye kubazwa ico bakoze mu kibazo c'inyuruzwa rya Chanel Nkunzimana. Vyonda subscribe canke sabone kuri utari wafyina ko kugira ngo utojaho ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenza aho boba bari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigeze ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV muhezagirwe.